Reka iteka n'umunezero nangere nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro muriko mugezwaho nange Mike hano ku televiziyo yange ndetse ari nayo yanyu televiziyo imwe rudende ibashikiriza vyinshi cane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva na rimwe n'aya makuru mbagezaho cane biri kuvugwa mu gisata c'ubutegetsi no murari vy'ubutegetsi hano iwacu Burundi aho ngugerera mu makomine atandukanye hose nkubwira ibiriko birahavugwa nyarukira kandi no muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo naho nkakubwiriza ibiriko birahavugwa ndetse namara kukubwiriza ibiriko havugwa nkanyarukira no mu gihugu cy'u Rwanda nkanyarukira Tanzania, Uganda, Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika nkuko bisanzwe rero wenyene nta kintu usabwa no gufyonda sabone no kumanuka haswa jambo kumutuka ndetse sabone ugafyonda ko wamara kubikora gukomeza dusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tuge turabasha kubana gatanu kuri gatanu ari nako ndakomeza gukengurukira mwebwe mwese mwahejeje gufyonda sabone ingingo nkuru amakuru yanjye agiye kwibandaho ndakubwira yo kwano i Burundi harangwa umutekano muke mu gisagara ca Bujumbura ni mugihe kandi hari inkuru dushikiye akakanya kuvuga ko u Burundi akakanya bwiteguye gutera igihugu c'u Rwanda. David ko ashobora kuba ari mu gitondo saa 7 cyangwa se n'umugoroba ariko nacatuma udafata iminota batarenze 10 cyangwa 15 gusa wumvire byinshi amatwi yawe atigeze yumva amakuru arambuye ni mukanya gatoya cyane kuri mikoro nje uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Wekaze mu makuru arambuye hamwe nange na Bunyoni umugenzi mbere ko nkubwiriza umugambi wa leta ya neva hani i Burundi reka mbanze nkubwire ko i Burundi harangwa umutekano muke mu gisagara ca Bujumbura mwijoro ryakeye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 24 z'ukwa kane 2024 ni igihe cisha zine n'igice z'ijoro haraye humvikanye amasasu atandukanye mu gisagara ca Bujumbura havugwa ko ari za karande zaraye zitewe ivyo bikaba vyabereye muri zone Nyagara karitsiye y'icenda impande y'ihungiro ry'amazi Jibu na Sodeko ivyo bisasu bivugwa kwari za grenade bikaba vyononye ivyuma bitanga umuyanga nkuba bita transformateri bibiri biri muri ako gace vyegukira ishirahamwe Regideso rijejwe gukwirakwiza umuriro n'amazi mu gihugu cose ico gihe bigiturika haciye hararikwa imbonerakure zose zo mu gisagara ca Bujumbura kuvyuka ngo zicungere umutekano kuko umwasi w'igihugu yaba bashwaye bamwe bakibaza nimba imbonerakure arizo zisigaye zemewe mu gucungera umutekano w'igihugu c'u Burundi gusumba abasirikare n'abapolisi bafitiye ubumenyi eka ariko kazi kabo kamisi yose. Mu makuru tugitohoza neza turindiriye ko isoko ry'abatohoza makuru bacu riduha riri muri ako gace ricumbuye neza biravugwa ko ahubwo ari umukenyuro mushasha wa CNDD-FDD leta ifatanije n'ishirahamwe rijerwe gukwirakwiza umuriro n'amazi mu gihugu cose Regideso wo gusamaza abarundi kwibura rikabije ry'umuriro mu gisagara ca Bujumbura eka no mu gihugu cose akarorero nako mu gisagara ca Bujumbura aho mu makaritsiye hasigaye hahera nk'iminsi 5 canke irenga batabonye umuriro abarundi bati ahanini ivyo vyose bikaba bituruka kwiyunguruza ry'amafaranga yagenewe gusarura ingomero zijejwe gutanga umuriro ayo mafaranga akagabungwa n'abategetsi bahurikiye mu mugambwe CNDD-FDD batubu rero basa n'ababuze ico babwira abanyagihugu kwikena rikabije ry'umuriro mu Burundi bafashe umugambi wo gusambura no
kubomora utwari dusigaye kwisamburirako nk'inyoni. Mwomenya ko mu ndwi iheze hari ikindi cuma gitanga umuriro transformateri kiri muri zone Kanyosha mu gisagara c'Ubujumbura naco caturitse nk'uko bikavugwa ko catewe ibisasu bikomeye. Ikibabaje abarundi benshi nuko atanamatohoza yigera aba ngo hatangwe umuco icatumye ivyo vyose biba ngo hanamenyekane abo bangizi ba nabi bahanwe. Ivyo bikaba bitera amakenga abantu benshi bigatuma bibaza ko bikorwa na leta y'u Burundi ifatanije n'umugambwe CNDD-FDD mu ntumbero yo kuyovya abarundi. Abanyagihugu bakaba basozera bavuga bati leta y'u Burundi nta n'imigambi y'iterambere ifitiye abarundi na gato, ahubwo igihugu c'u Burundi kirakwiye gitabara vuba na bwango nuko kukigeze aho umwansi ashaka. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nyene haciyemo umwanya mutoya hahise hatangazwa itangazo rikomeye cyane rikaba ryaturutse mu biro bya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bose bafashije umugambi ukomeye cyane, umugambi uteye ubwoba wo gutera igihugu c'u Rwanda. Bikaba biri kuvuga ko ngo Neva ashaka gutera igihugu c'u Rwanda, ko ngo ashaka gushyira umugambi wa Perezida Tshisekedi yari afite gutera u Rwanda we ngo ashaka kubishyira mu gikorwa, dore ko ngo we ariko arabona Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo we yarakerewe. Ni byinshi cyane rero biriko biraba, ariko gusa haracakorwa amatohoza akomeye cyane ngo hamenyekane icyaba kiri gutera uyu mugabo gutera mu gihugu c'u Rwanda. Neva ngo nta mikino afise ngo azaruhuka, ariko amaze nawe gufata Kigali akaba yamaze kunga mu rya Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Tshisekedi. Ibi rero bikaba byababaje leta y'u Rwanda, ariko kugeza aya masaha leta y'u Rwanda ataco iratangaza. Gusa uko amatohoza aragenda turagenda natwe tubabwiriza ikiriko kirakurikiraho. Nshuti bakunze bacu, reka tube dusubikiye aha, gusa mwese nkomeze mbasabe ukanda sabone, ariko mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Kuri mikoro nje mwariko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi.